aho hari nk'isanzi 5 kwibohero ry'Imuramvya aho umuyobozi w'iradio RPA yatanguye kumvirizwa n'icariho c'umushikiriza amanza w'Ubujumbura. Aho ni mu gihe umuryango wa B.RUGURIKA amashira hamwe adahani ivyicaro vya politike hamwe n'abanyagihugu batari bake bari baje kumushigikira. Nubwo gushika mu kibanza caho yari karaburanira bitari vyoroshe bahavuye barekugwa. Aho hari mu masaha 9 aho B.RUGURIKA yarahejeje kumvirizwa. Umushingwa manza Maître Segatwa Fabien akavuga ko mu vyo yagirizwa atana kimwe gifashe ariko yisunze amategeko agasaba ko ubutungane bwo murekura. Ubiravye mu vyo bamwagiriza byose nta na kimwe gifashe kuko ntibovuga ngo uri mu bwicanyi ngo bongere bavuge yuko ngo utamenyesheje wakoze bu bwicanyi kandi bavuga yuko uri umwicanyi. Hanyuma n'ikindi rero cadutangaje nuko twavuga tuti n'imiburiburi naho mukurikirana mwisunze itegeko rigenga abamenyesha makuru kuko ibyo mu mwagiriza n'ibintu vyavuzwe muri RPA vyavuzwe mu radio si bintu Bob yakoze ka Bob umuntu w'umunyagihugu yabikoze nk'umumenyesha makuru kandi abamenyesha makuru barafise uburenganzira bwo gutohoza ku bintu byose biri mu gihugu kiretse nyene ivy'amategeko atabarekurira gutohoza ko canke ngo ayimenyeshe. Eho dusaba rero ubwo butungane aho kwiriga wari ruka inyuma ya B.RUGURIKA yamenyesheje yuko hari abantu bashobora gukurikiranwa bagakurikirana abo bantu hanyuma simvuze yuko batazobambikizera mugo batuma bambikizera mugabo bisiguye bajanye imbere y'ubutungane bakisigura nta kindi turiko turasaba atari uko ubutungane bukora. Je nibaza yuko abo bantu bose bajeje ubutungane muri kino gihugu barafise ubushobozi bukwiye kugira ngo uwo muntu bamushaka bamurondere bamufate kuko n'abandi bose barabafata atari abamenyesha makuru babazaniye.